Bakunzi ba Rip TV turabaramukije amazina yanje ni Vestine Bigirimana Furnace uno munsi ngiye kubandanya n'intahe ubuzima bwanje ubuherutse nababwiye ukuntu Imana yangiriye neza irankiza ibikomere nari mfise mu mutima ibikomere nakuranye ivyo narinzi n'ivyo ntarinzi uno munsi ngiye kubandanya ndababwira ukuntu Imana yagiye ibandanya kubana nanje mu gihe bikwiye n'igihe nabona ko bitari bikwiye. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuduhaye iribako ryo gusubira kuvugana n'ubwoko bwawe. Mana reka utweze udutunganye kuko mwami tutabuza aho twagucumuyeko. Hari gihe tuvuga tukandura, Mana twaraba tukandura, tukiyumvira tukandura, imbabazi zawe amaraso yawe tweze udutagatifuze. Kandi Mana akakanya reka abantu bawe bakumve, reka abantu bawe bakubone, reka abagwayo bakize, reka abafise imitima ituntuye Mana ubahumurize kuri Imana kuko uri wera wa Isirayeli tugufise nta wundi murengezi twifuza. Shishikara Mana uvuge ntabari jewe ariko mwemu wakore. Reka mwami abatari bwakubone, abatari bakuzi bakubone mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nkuko nabivuze rero nitwa Vestine Bigirimana Furnace ngiye kubandanya n'intahe y'ubuzima bwanje. Nababwiye ukuntu tumaze guhura n'umugabo ubuzima bwagenze neza financièrement même spirituellement Imana yaramfashije irankiza, ariko inyuma ya mariage ikintu cagiye kuba cantangaje nuko inyuma y'amezi 3 gusa natanguye kumva nshaka kugenda mu Burundi. Numva ngomba kuja mu Burundi, numva sinari nzi yo biva ivyo bintu, ariko numva inyota, numva nshatse kuba mu Burundi. Nukuri mwa bantu mwe ni wumve ino ntahe, ni wumva bino bintu vyambayeko, nagira ndakubwire ngo utangure usengere urugo rwawe. Kubera iki? Kubera ko ego nivyo umuntu duca muri vyinshi kugira ngo Imana itwubakire iduha urugo rwiza rugendwa, urugo rw'abana b'Imana. Ariko nagira ndakubwire ngo Satani ntanezerewe ingo. Nubwo ubona umenga abantu kenshi iyo bamaze kuronka ingo umenga ibintu byose biba bikemutse, ariko nagira ndababwire ngo Satani yama hafi kugira ngo adestroying, kugira ngo yonone, kugira ngo adusamburire. Rero maze kugira ico kintu mu mutima cyo kumva ko noja mu Burundi, narabwiye umugabo ndamubwira ntumva nubwo dukoze mariage numva ngomba kuja mu Burundi. Kumbe sinanzi ko ari nzira Satani yateguye kugira ngo asigare rongorera umugabo yuko urugo naruhevye, yuko bitazocamwo, mbega kugira ngo asigare ronona byinshi bisumvye ivyo yari yarakoze. Icabaye rero narashitse ngeze mu Burundi. Joge nta passport y'u Burundi nari mfise, nsanga barabihinduye. Iyo nari mfise kera yari yarahindutse bagira izi za 10 ans. Noneho bampa passport. Mugabo amaze kuma passport numva ikintu kimbwiye ngo genda mu Rwanda kurindirirayo visa. Urumva abampaye passport y'u Burundi vyaba bisaba yuko candonka na visa kugira ngaruke. Ngiye mu Rwanda nukuri mwa bantu mwe ubwabwaro bwa mbere ngiye mu gihugu cy'u Rwanda, sanga igihugu cy'u Rwanda kirazimvye cyane, nivyo abantu baho ni beza, ariko ugishika mu gihugu ubwa mbere ubukeneye umuntu akwereka, ubukeneye ndazi ukuntu nyene umenya wisitwa ukamenya aho uja naho uva. Rero nkiraha nyene ndashimira Imana yashize ku nzira yanje abantu bitwa Mama Elise, Papa Elise, Mama Gode n'abandi badamu beza, harimwe umwe aheruka gutaha. Nukuri bambereye abantu beza, bambereye inshuti z'ukuri. Rero Imana igira neza muri ivyo bintu nyene, ndahasanga abavyeyi, abavandimwe. Nukuri uyu Mama Elise yarangaburiye, yaransengeye, nukuri amfata nk'umwana wiwe. Ndahageze rero kwa Mama Elise afise na hotel, abazobishobora mugiye mu Rwanda mugende kuri hotel Amani. Ni hotel nziza cyane, ni yantumye kumugira publicité, ariko numva umenga vyari bikenewe. Bref ngeze aho hantu
je numva ko nzohamara nka une semaine ou deux ariko ngizi ko mama Elise dutangura gusenga tugasenga mugabo umunsi umwe nari muri salon de coiffure ndahurira n'umudamu yitwa Fifi kandi Fifi sinzi ko azokumva ino video ariko ntiyashobora kuyumva nagira ndamushimire bimwe by'imva mutima buriya rero kuri ya Satani akoresha abantu niko n'Imana ikoresha abantu Imana niya gukoresha guhezagira mwene so bikore kuko nta wamenye hari gihe nawe ejo mu gitondo uwundi azoza kugana nawe ukamugirira neza Fifi rero ndamwiganira makuru yose ukuntu byagenze ukuntu nisanze mu Rwanda ntazi Fifi arambwira ati hari umuntu umudamu umusenzi yararokotse muri genocide yo mu Rwanda arambwira ati uzoze nta kindi akora arasengera abantu gusa twaritoye turazinduka tuja kumuraba ariko akimbona yihaye akaruru arakoma induru aravuga ati wa mwana we umuntu yagukoze ivyo ninde nanje ndatangara ninde yagukoze ivyo arambwira ati sinshobora kumva ukuntu kiriho vyonyene ati kuba uriho uhema wewe ati nigitangaza n'ubwa mbere twari tubonanye na Fifi nawe nyene ndamuraba kugira ngo ndabe ko amenye ivyo ariko aravuga mbona ko nawe nyene atabizi ariko arambwira ati wamwe ati bagusize amazira ntoke ati amavyi mu Burundi tuvuga amazira ntoke ariko we yavuze ngo amavyi gutyo nyene ndikanga ati harabagusize abantu batifuze kutera imbere arambwira ati mama wakuvyara sindiko ndamubona ati yaragiye ntakiriho mwisi y'abazima ati mugabo yewe ati bagusize amavyi kugira ngo ntuzutere imbere arambwira ati mbona umuntu arugisha inzoka mana yanje ivyo bintu vy'ukuroga ibintu vy'ikirundi n'vy'imiti vy'ibifurifuri ni ibintu ntigeze shira no mu mutwe wanje ko nakuze ntavyo mbona ivyo ntavyonzi gusa ndibuka yuko kera mama yahora duha umuti umuti w'inzoka umuti wo guhurirwa gasanga n'utuntu nyene urigata ariko ibirenze ivyo ngo vyo kuroga ngo vy'abapfumu n'ibiki ntavyo narinze umudamu acarambira ati tugira tugusengere tuzogusengera iminsi 3 ati muri iyo minsi 3 uzoza wumva itelefoni guhamagaye ati visa yawe izociza ucugenda numva umenga utari kura bibamwe biragoye kuvyumva mwibaze kuva muri Canada ukisanga mu Rwanda igihugu cy'u Rwanda kirazimvye 2 fois uburundi canke 3 fois kirazimvye cyane none warugiye uzi kugiye kumara 2 semaines wisanze ukwezi kurenga ari yuri nta gakuru ni kuvuga ngo immigration narabandikira ntibishure nahamagara guhamagara juste pour 10 minutes byantwara ibihumbi n'ibihumbi noneho hagira igihe ndabiheba ndaciceka ndatuza nguma hamwe umugabo niho tukigira mariage wo bishaka utobishaka buriya umuntu mukigira mariage niho mwamutanguye kuryoherererwa urugo rwanyu nubwo mwoba mwari mubana aho niho byari bitanguye kuryohera ariko mu gitondo kimwe ndahagurutse ndagiye umwana wacu Jenika yarafise imyaka 2 ndahagurutse ndagiye afise abandi bana batoyi b'abahungu banje 2 baracara abana bato baracakeneye uboza baracakeneye ubatekera baracakeneye n'abantu ntivyari vyoroshe kuburyo hageze igihe nkamagara abana ntibitaba nkaba bite ntibitabe nababaza ntibamvugishe ku telefone umugabo ati uri mubiki umva ntiyumva systeme ntiyumva ivyo bintu avuga ati kubera iki utofata umuduga ngo ugende Dar es Salaam ugende basigurire ubabwire bikini biki ambwira no ntibana kwishora ntibana kugururira uko niko
hageze igihe umugabo afata umwanzuro canke decision yo kundungikira abana kugira ngo abandanye n'ubuzima bwiwe agenda akore, kuko urumva bamubwiye ibintu vyinshi cyane. Yaba famiye yiwe bamubwira ibintu atujya mugore mwiraburekazi ntimwari muzina ntimwari bwamenyane, raba none haciye ateruragiye, urumva ibintu vyinshi cyane. Na famiye yewe ntiyari imenyereye, ntiyari yinzi. Ye baba we, bwa buryo y'amafaranga twari dufise twakoresheje kuri mariage, noneho nandi yarasigaranye makeyi nayo ngiye kuyamarira mu Rwanda. Nagira ndakubwire ngo cari ikintu gikomeye cyane vy'ukuri. Kubivuga no munsi, kubivuga gushinga intahe biroroshe gose, biroroshe kubivuga, ariko ubirimo nukuvuga ngo waciye muri bya bintu byose nababarira. Imana ikugiriye neza iguhaye umugabo, none uwo mugabo uramutaye mutanya abana, uje ugenda mu gihugu utazi, atari ni wanyu utazi. Nagira ndababwire mwa bantu nukuri, niba ufise umugabo, niba ufise abana, niba ufise urugo, urusengere uruteramire, kuko Satani ntiyicaye. Satani ntiyicaye. Ico nakoze narasenze, iyo minsi 3 narasenze, ariko ngiye kwa mama Elise akambwira turabe neza. Hariho abantu usanga babaye scroll akakubwira ngo Imana imubwiye kandi itamubwiye, urabe neza ampanura nyene nk'umwana wiwe. Mama Elise namubwira umviriza, jewe ahongeze kubona n'umugabo, no kuvuga ngo naramuhamagara akiyenerva no kuvuga ntitwashobora kugiranira conversation y'iminota 2. Yaba ari muri none uri kumwe nande, none uri hehe, none aho hantu uri ni he, iyo hotel. Kumva yari hotel y'abakizwa, mugabo wewe ntiyashaka kumva ko ibintu biri kubiramba ko ataruhara ndabifise mu ntiyavyumva. Hageze igihe mbura ico mvuga, ntitwaba tugihamagarana, abana ntibagishaka kumvugisha, nje imbere y'Imana nkatuka nkarira. Urumva hanzi ukironka ico uvuga hajya biba bigifuma, nkaduka nkarira, nkabwira Imana subiza urugo rwanje. Uwo muhanuzi arambwira ati nagira ndakubwire ko tudagusenge ngo kandi tugutware mu mazi. Hari amazi yo mu Rwanda sindayibuka, gusa ico nzi nuko naraduze ku musozi Kanyarira ndaja gusenga, naho nyene umuhanuzi ansangayo arambwira ati wewe, ati ibintu bagushizeko ni ibintu byo kwizungurukaho, ati nta kintu na kimwe ushaka gukora ngo gikunde, ati Imana yo mwijuru yonyene gusa, ati nizobemeza hageze ibemeze yuko wari umuhanuzi, wari waratoranijwe, ivyo waciyemo byose wabiciyemo kugira ngo Imana ikwigishe, igihe kigeze amahanga yose azokumenya. Uwo muhanuzi ni nawe yahanuye aravuga ntibi bya TV sinari nzi ngo bizocahe bizojahe bizoza gute, avuga ibi bya TV, avuga ibintu byinshi, arambwira ngo rega uzogaruka kandi abagusuzuguye bazokubona. Ubwo ndavuga nti Imana uko biri kose ndashaka ngusubize mu bahana. Imana irambwira ati Vesti, urabona ukuntu ukumbuye abana bawe, urabona agahinda ufise kubera abana bawe. Irambwira ati uko niko ngira agahinda iyo ndabarondera nkababura, abantu banje abakozi banje, ati umwe wese muri mwebwe ni kinege kuri jewe, ati uko mungana kose muri kinege kuri jewe. Ati yonje nkakurondera nkakubura nkagusanga ngo wagiye ku kazi ugataha, ejo ugasubirayo ugasubira ugataha, ntusome Bibiliya, ntusenge, ntundondere, ntunyumvire ko. Ati ngira agahinda kenshi. Aho niho namenyeye ko vy'ukuri Imana irapfuha. Imana irapfuha, suko vyari binaniye yuko yonkiza abo bantu babi bataza kunsiga ivyo bintu cyangwa bataza gukora ivyo bintu vy'igifumu n'ikirundi nibiki, ariko yaremeye kugira ngo bibe, kugira ngo inyigishe ko buri Imana iradupfuhira, c'est un Dieu jaloux, izokwemera ibintu byose bikubeko, ariko ikironke ngo kuguhomba yo guhomvye. Rero igihe carageze tugira iyo minsi 3, ku munsi ugira 3 ntashe
handi ninjiye nyene mw'irembo rya Amani House niho naraba ku telefone nuguruye sanga bandungikiye message. Iyo message yavuga ngo we are very sorry. Nakize kumva ngo we are very sorry numva ndasoma ubwa mbere nasomye message niho taguye ndasoma niho rero bacambwira ngo we are very sorry ngo vyafashe umwanya muremure ngo ariko ngo visa yawe ngo twayirungitse. Twayirungitse ibintu bibaye nibiki narasaze ndiruka ndahamagara mama Elise ndahamagara akozi ba mama Elise abantu bose ndabwira nti mbonye Imana ndashima Imana nukuri. Imana rero ngarukana mu rugo, Imana iransubiza urugo rwanje, umugabo wanje nasanze amaso yarakanuye yagira siga abana kubundi umugabo muci acaja gukora ama trucks atwara amakami. Rero urumva akazi bariko baramuhamagara tugeze he abana iki kandi n'uburyo nabwo bwariko burahera. Birumvikana ko 3 mois après mariage ntibiba biragenda neza. Ikindi niho twari tucimuka, iyo nzu twabamwe niho twari tukigura, donc byari ibintu byinshi cyane. Mu nyuma rero niho nagera ngaha ndasenga Imana, ndakorera Imana, ndabwira Imana ngo Mana nukuri ngiye kugukorera vyakunda vyoroha vyaguma vyoroha vyakunda bitakunda ngiye kugukorera kuko kuba ngaha kwanje muri kino gihugu ca Canada ntabwo ari gihamana. Imana yibishaka yari kunkumiza mu Rwanda, yari kunkumiza mu Burundi, ariko yarangaruye kugira ngo mu gihe nkiki sengera abantu bo muri Canada, sengera abantu bo muri Amerika, abantu baba diaspora cyane aba diaspora. Nukuri ndabinginga ngo muze twegera Imana. Imana iradukumbura iradufuhira. Abantu benshi bariko babaho ibintu vy'ingaruka z'imiryango, ugasanga imiryango yarakubonye warajino warateye imbere, ivyo bazi sivyo wewe uri kurabamwe. Kubera iki? Kubera ko hari Imana iri kirakurondera, sinzi ivyo uri kuracamwe, sinzi ivyo uri kurabamwe, ariko ndagomba ngo ino ntahe igutume nawe amaso yawe yuguruka wiyumvire ngo mbega ni kubera ikindi kumbaho ubuzima nk'ubu. Benshi muri twebwe babaho ubuzima butumvikana, ukava ku mugore umwe uja ku yundi, ku kazi kamwe uja ku kandi, ukava mu madeni uja mu yandi, ukava mu nzimwe bakwirukana usubira handi uja hari nta hantu na hamwe uragama. Nagira ndababwire ngo mwabantu senga Imana, reka dugarukire Imana, reka tuyibaze ngo Mana urashaka ko bigenda gute, urashaka ko bimera gute, kuko turarushe dufise agahinda. Abavyeyi bafise agahinda k'abana babo, abatavyaye bariko baragerageza kugira abantu nk'uruvyara ariko biragoye, nicuye niyashu wahamagara muhira nawe ukuvugisha nawe ukumva. Kubera iki? Kubera ko ntabwo bazi la vraie réalité y'ubuzima bwo ngaha muri Canada. Rero ndabinginze mucumva ino message, muze tugarukira Imana, muze dusenge. Nukuri hari impamvu Imana yaturungitse ino, yaba muri Canada yaba muri Amerika. Hari ukuntu Imana iriko irashaka kugira ngo igarure umuvyuro, igarure ubwiza bwayo muri bano bantu, bano bazungu tubamo. Ntabwo twaje kugeza amakdo n'ibindi, ntabwo twaje kuryama canke ngo tuje mu ma plage, which is good. Ama plage ni meza, ni muri ete, you know, it's very good, hands and heads. Ariko tubikore twibuka Imana. Imana yadukuye hariya muri vya bihugu vyacu mu Burundi mu Rwanda, irashaka gukoresha twebwe nyene, ni twebwe abambassadeur bayo. Tuyemerere, tuyikorere, tuyumvire, tugendane nayo, ubuzima bwacu buzogenda neza. Ayo mafaranga twirirwa turiruka inyuma, ayo mahera, ivyo biraka, ivyo bintu byose twirirwa turiruka inyuma, Imana izobiduha nukuri, izobiduha. Nabonye Imana ifata akantu gatoya, agatsima gatoya, ikagafata ikakagwiza, ugasanga vya vyo kurya mwahora musesa, vya vyo kurya mwahora do mutazi ico mu bikoze, ugasanga nk'imikate yaguye ifira. Iyo twiyeguriye Imana nukurira guha discipline, ikaguha gushobora kujera ibintu vyawe vyose, amahera, utuntu wabona umengane dukeye, ikatujera neza, ikaguha ukuntu ufata umurongo mwiza,
ibintu byawe byose bikagenda neza. Ico nico cyambaye ko, ariko kandi hari kindi kintu gikomeye cyane cyabaye, nuko maze kugaruka twatanguye gufata ibihe byo gusengana n'umuryango, kuko ujya muryango wawe niyo eglise nyamukuru Imana yaguhaye. Rero irashaka yuko ujya muryango wawe, bajye bana bawe, ujya mugabo wawe, mubanze kuba famille, ni mubanze mu bumwe, muvugana ijambo ry'Imana, musengane. Nukuri mwabantu, nagira ndababwire ngo nta terambere rishoboka tutari kumwe n'abana bacu, tutari kumwe n'imiryango yacu. Nta terambere rishoboka tutitaye ku byo Imana yaduhaye, kuko Imana yaradutrustinze. Ndiko mbwira abavyeyi cyane, Imana iradutrusting, Imana iduha agaciro kuko babavyeyi. Reka dukore izo nshingano z'abavyeyi neza nkuko bikwiriye. Mu mezi abiri gusa yarakwiye kugira ngo ngaruke nahindutse n'abaye undi muntu. Kera narashobora kuryama samedi nkagira nkaryama nkaryamira, dimanche shatse nkaja gusenga cyangwa singende. Ariko no munsi decision yose fata ni kubera abana banje, ko namenye ko abana, umugabo niyo eglise ya mbere Imana yampaye, kandi iyo eglise itameze neza ibintu byose bimera nabi. Rero ndabakunda nukuri, murabe igiciro kuri jewe. Rib TV Imana izobandanye idufasha kugira ngo itwagure, kuko hari byinshi nkuko nababwiye, byinshi cyane Imana yagiye ikora. Ntabwo nashaka kubimarira muri video imwe, ariko nzo ndababwira duke uko Imana izobishima, kugira ngo tubandanye twese dukure kandi dutere imbere, kandi cyane tuze duhurire iwacu Siyoni dushima Imana. Shalom.